Salut bakunze INAMUJANDI TV mumeze neza kuri mikoro ni Marie Chantal ndayikengurukiye. Uyu munsi INAMUJANDI TV yabateguriye umustar ameze neza cyane, umustar wo mu ntara y'iwacu ashushe abikora neza cyane. Umustar wacu akaba yitwa Bobo, niryo zina tumuzi ko ry'ubustar, mba ubustar sinzi mba n'ibyo ngaha mu karere diteko. Abo numva warivuze nabi wanariciye. Naje ritubwire cyose. Amabwa mbere ndameze neza, izina ry'iwanje Bobo Box Comedy ugisikia wengine ni fake lati si pesa emi yose kwa mubwana shati jibu la maswali umusamara. Amazina yose nayo wawe. Niwibagire yawe. Basi ngira akazina gato yankoresha. Bobo Box. Bobo Box. Umeze neza rero. Ndashima frame. Ndamutse bakunze INAMUJANDI TV. Bakunze INAMUJANDI TV. Ndabaramukije cyane bakunda. Bobo none umeze bon. Bana ndashima frame ntabwo. Ubuzima busanzwe ubona gute? Ubuzima busanzwe nyine urabizi muri no minsi nyene ko ubuzima busanzwe babuhara. Atari kirenga. Ubona no tubana mu cyo kwemeza. Ahizwa ni kiza frame. Aragakema kameze neza pe. INAMUJANDI wa jambo abatovye. None Bobo mu buzima busanzwe usanzwe wahe? Amboje sanzwe mba mu Cibitoke. Kinanya. Niho muhira, niho usanzwe ukora umurimo ya misi yose. No muhira. None mu buzima busanzwe numvise ko uri umukomedien kandi ukabikora neza cyane. None ubibandanyiriza Kinanya cyangwa ufite ahandi hantu nyene mu muji ahantu nyene quelque part ushobora kubikorera? Turamanuka Bujumbura. Cyangwa mu Cibitoke ni wacu nyene. Gusa nene kenshi dukunda gukorera ino muri interieur iwacu kugira twerekane ibyo dufise natwe n'ibyo dushoboye n'ama-image y'iwacu n'amakrima y'ibiki. None wowe umaze gukora utuvideo twa comedy tungahe, wowe umaze gusohora tungana gute, urafise cyane uducisha? Aho rero ufise amavideo menshi cyane, ndafise cyane sanzwe ndazicisha ko ambo sikuvuga ngo nica no gusa imwe, ndafise n'ikindi kinyamakuru sanzwe nkorera mu misi ariyo yose usanga ariko araca ku by'iwanje n'iby'abandi, usanga cyane iwanje araca ku bikorwa by'iwanje n'ibindi. Muri INAMUJANDI TV bari bateguye competition kandi umunsi yawe n'umunsi nabonye ko washoboye kuba mbere. Group yawe yabaye iya mbere. None mu bisanzwe yumvise gute, waruzi ko ushobora kuzokuba uwa mbere uri kuraraba mu gihe mwari ko muragerageza gukora ibyo mwari mwasabye? Ambo ikintu cya mbere kibaho uri mu rugamba uvuga ati ndatsinda, navuga ngo ndatsinda. Antuka je n'igihe najya mu rugamba navuga ati je ndatsinda, sinavuga ko nzotsinda kandi hajya gucika intege n'ibibi. Wariyemeye ukavuga ati je ndikundira abantu duhanganye, je ndabona yuko nshobora kuzokompetent nka wa mbere. Hajya umuntu wese yihagaraye kira kintu cyose genda neza cyane ukabishaka. None muri wimva gute? Ndanezerewe cyane, abateguye competition ya INAMUJANDI numva mengano baterura cyane. Ni ibintu by'amafi, ibintu by'amavuta kabisa. Aho ni bon. None ndakwaze gaje. Bigari wamenye kufisa impano yo kutunga ibintu bikomeye. Sha. Je vraiment nakoze nyene ndi umukomedi. Yego vraiment. Wakoze twenza abantu. Nakoze twenza abantu. Nca ndabyisangamo n'ubu. Nakuvuga ngo nabimenye ryari. Nakuze nyene ndabirimo. None kugawe ubibona gute mu myaka 10 imbere kugawe? Ubibona uzoba urinde, uzoba ugeze kuki mu myaka 10 iri imbere gato? Ati nibona nzoba ndi Bobo nyene. Nzoba ndi Bobo kandi ariko Bobo wangu ndazoba batandukanye na babandi musanzwe mwumva. Azobatandukanye na Gasore, azobatandukanye na Mutima na Kigingi na ba Ildefonse. Muzoza muvuga Bobo cyangwa Box. Ati Bobo umustar wacu mu ntara y'iwacu ariko abikora neza, turabona amaze gutera intambwe atandukanye na babandi twari tumenye neza cyane. None Bobo usanzwe Kinanya ubona mu kibano mu bantu baho, ubona babikunze, ubona bagushigikiye,
ubona bimeze gute mu kibano hari ikinanya? ikintu cya mbere kwanza ndabakurisha, barankunda cyane, baranshigikiye, bandi inyuma ibikorwa byanje bana abanyabukinanya n'abanyendora big up sana, mwubaho Urabafana kabisa, ndabakunda ndanabafana cyane. Urabona basi dufate ahangeze naho ndi ndabikesha bariya nyine. Noneho tudufate ubona urwaruka rwaho rubikunda, ubona rwitaho ibi bintu bya komedi cyangwa utundi tuntu nyene ubona dushobora, izindi mpano zitandukanye ubona dushobora kubafasha gutera intambwe mu kwiteza imbere no mu guteza imbere igihugu? Yego, ikintu cya mbere coco hajya aya intuze ni komine cyangwa izone, usanga bariho abantu baba bafite amatara menshi, hari abazi kujisha, hari abazi gutamba, hari abazi kuririmba, hari n'abashoboye kumesa. Ndabyumva. Abo bose rero bagiye bagakora impano zabo nk'uko bisaba, ndabona ni byiza kabisa, kuko nta gwaruka rwinshi burukiri mu barabara. Ubu usanga dufate namba ari nk'abana nka batanu, twebwe turiko turajisha namba ari mitene, namba ari biki, tuzikora mu isoko, tuzironka amaharana, ugasanga baraguze ihene imwe iyindi. Ubu nico gihe mbona bagezemo. Bakunze INAMUJANDI TV, uyu musore wacu arageze ku ntambwe kandi akora ikintu akunda, akora ikintu mu bisanzwe ukora ikintu kikurimo, ukora ikintu kikurimo wifuza kandi ko coshika kure, abantu bakakudufata ukababera icyitegererezo, abantu bose bakadoda bazi bavuga ati bobo nyine ku buryo ndabyumva. None twigaruke ku bya competition, wagerageje kuraba ubushimwe batanze, ubonye gute, wabyishimiye, byagufasha gute? Nishimye cyane ku bushimwe batanze, ni ubushimwe bukwiye, ni ibintu bimeze neza, ibintu by'amavuta. Kandi ikindi kintu naco, abantu tuba turi kumwe mu makompetisiyo, tuba twahuriye mu makompetisiyo, si urwanko, ntabwo urwanko, ibiki n'ibiki, ndabakunda cyane prema, dushigikiranire. Antuka nimba twahuriye muri kompetisiyo nkakumenya, ndungikira like yawe, ndaguha iyo views, ndaguha n'iyo like, nta na kimwe gufashanya mu gufatana mu mugongo nibyo sawa. Kandi rero kunde na INAMUJANDI TV urabona kurikira bikora neza cyane. INAMUJANDI TV irikira zamura ugaruka bwishi cyane, rufise impano zitandukanye. Antuka ngo singo ni competition ya numvise ko atari competition ya mbere ngiye kuba iyi niyo competition ya mbere twatanguye, ahubwo hari nyinshi zigiye gukurikira. Okay, ariko ndabicurikanga. Gusa urumva ko INAMUJANDI ntago ari yayindi za kuvuga ngo dushire ibiganiro imbere, ahubwo ni kwegeranya urwaruka witeza imbere. Vraiment INAMUJANDI ndabakunda cyane kandi nabakunze ku byiyumviro byanyu. Antuka ari ikintu nishimiye cyane, ama TV menshi uzosanga harimo agizwe n'abakobwa, inkumi, abasore, ariko INAMUJANDI TV irimo ababyeyi, irimo abapapa, irimo abamama batanga impanuro. Antuka sinzi ko babaye n'igihe baduhaye inuze ubushimwe, impanuro za mbere baduhaye. Twige kwiteza imbere, twige kubahana. Ujya mu mama namukunze cyane, aho ijambo yavuze riranyiki. Mama INAMUJANDI yubahwe cyane. Ego, bakunze INAMUJANDI TV, muri INAMUJANDI ni groupe y'abajene bashigikiwe n'abavyeyi, twashoboye kwegerana kugira duteze imbere impano z'abajene z'ugwaruka encore z'iwacu nyene kugira dushobore gushika kure. None ni igiki wobwira wateguye INAMUJANDI? Dufate CEO wa INAMUJANDI TV n'abamushigikiye, dufate muri rusange CEO. Kutushimira CEO wa INAMUJANDI TV n'abamushigikiye n'abandi twese dukorera hamwe muri rusange. Urumva INAMUJANDI nta manager ifise. Ikintu cya mbere vraiment ndanamushimiye kuba yariyumviriye gutegura competition y'urwaruka ngaha mu ntara cyangwa mu gihugu. Kwanza sinavuga ngo niyo mu ntara, ni kava yatanzwe mu gihugu cyose, hahiganwa abashatsi, kandi icyumviro ciwe kirarashe, kimeze neza prema.
kuba benshi bashinga amantu z'ama-TV bakaca batangira gukoresha ibiganiro ntibigishe urwaruka ukuntu bwogenda rwitwara cyangwa ntirumenyekanisha impano z'urundi rwaruka si byiza ambo n'umunyabwenge cyane afite ubwenge nka INAMUJANDI umusore wiwe usanga ahubwo ari n'umwuzukuru si kuvuga umusore kubera ubyaye umwana ntagutora ariko umwuzukuru aragutora umuntu yabaye ku gihe cy'ubwami urumva no hera ashobora kuba ari umwuzukuru ntacyo ashaka umwuzukuruza n'umuzukuruza rwose yego murakoze cyane bakunze INAMUJANDI TV uyu munsi wari umunsi mwiza wa competition INAMUJANDI TV yaragerageje gutegura kuko ashobora guteza imbere urwaruka reka duse nk'abasozera katumviza akajambo ka nyuma box ashobora kubwira abakunzi INAMUJANDI TV muri rusange akajambo ka nyuma nabwira abakunzi ba INAMUJANDI TV ndabakunda cyane mukurikire kuri INAMUJANDI TV mukore like share commentaire mutibagira na subscribe na partage nyinshi merci murakoze cyane kuri mikoro Chantal ndayikengurukiye kabisa dusezera